Itangazo rya leta y'u Burundi kwigenekezo rya 2025 ruhuhuma umwaka wa 2024 mu gihe cy'isaha 3:30 z'ijoro umugwi w'iterabwoba witwaje ibigwanisho Red Tabara warateye umuryango wari usanzwe uri mu Kigandaro Iburinga aho ni muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ico gitero kigayitse carahitanye abantu n'ibintu bitari bike birahononekarira. Ibitigiri by'ivyononekaye nibi bikurikira. Abantu 9 baritavye Imana bahitanywe n'ico gitero kigayitse, harimwo abakenyezi 5 hakabamo n'umusirikare umwe yaraje gutabara. Abantu 5 barahakomerekeye muri ico gitero kigayitse, hakaba harimo abakenyezi 3. Kuvyerekeye ibintu vyononekaye, imodoka yarimo umuntu yari yitavye Imana bari batwaye mu buruhukiro yaraturiwe. Hari n'imodoka imwe n'ipikipiki imwe zari zihagaze muri ico kibanza zaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ako karere yarononywe. Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ico gitero kitagira izina cakorewe bene gihugu bitekaniye mbere bari basanzwe bibereye mu Kigandaro mu mubabaro. Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yaburiye abayo muri ico gitero kigayitse, abakomeretse nabo ibipfurije gukira vuba. Leta y'u Burundi irasubiriye kwiyamiriza inyifato y'igihugu c'u Rwanda igihe imyimenyerezo n'ibigwanisho umugwi w'iterabwoba Red Tabara udasiba guhekura Burundi n'abarundi mu kwama wateye abene gihugu bitekaniye ataco bazira, ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda barengutswe imbere y'ubutungane. Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikabisaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abene gihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Leta y'u Burundi isubiye gutera kamo abarundi bose kugira ngo bagire urunani mu kurwanya iterabwoba iryo ari ryo ryose no kumenyesha ababarongoye ico cyose coba kibateye amakenga. Ukubungabunga amahoro n'umutekano n'uruhara rw'umwe wese kandi ni igikorwa kigaragaza ugukunda igihugu. Bujumbura kuwa 2026 ruhuma mwaka wa 2024 munyamabanga mukuru wa leta. Kuba haraye habaye igitero cakozwe n'umuhari Red Tabara mwavyumvise mu makuru, ivyo sino bigarukako. Umuhari Red Tabara wiyemereye yuko ari wo wakoze ico gitero. Leta y'u Burundi igira iti mw'ico gitero abantu 9 barahasize ubuzima. Mwabo ngo harimwe abagore 6 n'umusirikare yaraje gutabara. Uko niko leta y'u Burundi ibivuga. Ku rundi ruhande Red Tabara nayo imenyesha yuko hapfuye abasirikare 6. Ikavuga yuko hari n'ibikoresho yoba yarafashe. Muti none abo ba Red Tabara baba bafise intumbero yahe? Bati twarahiye kandi twarenzwe, amaraso aseseka y'abene gihugu ntazicana. Reka tugire umwihwezo mutoya rero dukureho ibintu by'ibishobisho. Mbega aya maraso y'abene gihugu bariko baravuga aseseka nivyo koko araseswa? Inyishu ni ego, amaraso y'abene gihugu yirirwa araseseka. None ibi hari uwo bibeshuzaga yemwe? Byumvikana ko ivyo bariko bararirimba ari vyo.
bimeze uko ihangiro ryaryo ryose umuhari Rede Tabara wowe wifuza gushikako si vyiza ko wobwiza ko n'abenegihugu kubwiza ko n'abenegihugu kurasa aho abenegihugu bakoraniye kurasa mu mashengero mu mavuriro canke mu mashure ivyo ni ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu mu rugamba rwabo bogwana n'abasirikare ba leta ariko bakirinda kumena amaraso y'abenegihugu. Imodoka imwe n'ipikipiki imwe zari zihagaze muri ico kibanza zaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ako karere yarononywe. Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ico gitero kitagira izina cakorewe abenegihugu bitekaniye mbere bari basanzwe bibereye mu kigandaro mu mubabaro. Ati ico gitero cakozwe ku benegihugu atabenegihugu bariko baragandara. Ibi bigaruka hahandi rero. Aha rero umuntu yoca yibaza ati mbega leta y'u Burundi koko aha irakunda benegihugu? Aka nakabazo umuntu yo kwibaza. Umuntu yosubira kibaza kandi kabaza ati mbega hajya leta y'u Burundi koko yari irongowe na Majoro Petero Buyoya kubona yari yanse kuganira n'abariko barayigwanya. Boba bari banse kuganira n'abayigwanya kubera ugukunda abanyagihugu cane gose. Mu gihe cy'isaha 3:30 z'ijoro umugwi w'iterabwoba witwaje ibigwanisho Rede Tabara warateye umuryango wari usanzwe uri mu kigandaro iburinga aho ni muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ico gitero kigayitse carahitanye abantu n'ibintu bitari bike birahononekarira. Ibitigiri by'ivyononekaye nibi bikurikira. Abantu 9 baritavye Imana bahitanywe n'ico gitero kigayitse harimwo abakenyezi 5 hakabamo n'umusirikare umwe yaraje gutabara. Abantu 5 barahakomerekeye muri ico gitero kigayitse hakaba harimo abakenyezi 3. Kuvyerekeye ibintu vyononekaye imodoka yarimo umuntu yari yitavye Imana bari batwaye mu buruhukiro yaraturiwe. Hari n'imodoka imwe n'ipikipiki imwe zari zihagaze muri ico kibanza zaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri ako karere yarononywe. Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ico gitero kitagira izina cakorewe abenegihugu bitekaniye mbere bari basanzwe bibereye mu kigandaro mu mubabaro. Leta y'u Burundi irahojeje imiryango yaburiye abayo muri ico gitero kigayitse abakomeretse nabo ibipfurije gukira vuba. Leta y'u Burundi irasubiriye kwiyamiriza inyifato y'igihugu c'u Rwanda igihe imyimenyerezo n'ibigwanisho umugwi w'iterabwoba Rede Tabara udasiba guhekura Burundi n'abarundi mu kwama wateye abenegihugu bitekaniye ataco bazira ikabisubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu c'u Rwanda. Abenegihugu bagume bafatanye mu nda bagira urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo atakindi babigamije atari ugushira Uburundi mu marira. Leta y'u Burundi isubiye gutera kamo abarundi bose kugira ngo bagire urunani mu kurwanya iterabwoba iryo ari ryo ryose no kumenyesha ababarongoye ico cyose coba kibateye amakenga. Ukubungabunga amahoro n'umutekano n'uruhara rw'umwe wese kandi ni igikorwa kigaragaza ugukunda igihugu. Ati abanyagihugu bafatane mu nda maze bahangane n'umwasi canke ico bumvise bakivuge hakiri kare. Ibi vyari vyo mu gihe igihugu kiriko kirategwa umwene gihugu arashobora kwitangira igihugu no gupfa agapfa kandi avuga ati jewe ndiko nitangira igihugu ndiko nditangira abandi. Ariko naho biruko ntibohava basanga bariko bita kuri songoye bariko baharanira inyungu z'akagwi kanaka.
bariko bazira inyungu za babandi birirwa barasomba abantu babatwara ntihagire uwusubira kumenya n'irengero ryabo. Aya maraso rero ariko araseseka, amaraso y'abarundi b'inzirakarengane, azobazwa nde? Kugwanira igihugu ni vyiza, ariko kugwanira inyungu z'akagwi k'abantu nivyo bibi cane. Mu gihe abagize leta y'u Burundi bagumye bakomantaza imitima, abomowe nta handi bazosegenya baja, bazogira bati dusegenya tuja mu Burundi wacu. Kuko iyo uriko uragirira nabo uwundi uba uriko wikwegera na wewe. Iyo uriko uragirira nabo uwundi ni ingurane uba uriko uratanga, nawe iyo ngurane uzotegerezwa kuyishura. Utayishuye naho umuryango canke abawe barayishura mu buryo bumwe canke ubundi. Ivyo rero nivyo abantu bakora ubwo bube gito badaharura, kuko ubwo n'ubujuju mu bisanzwe. Kuko wa wundi yomotse kubera yuko adafise aho asaganyiriza, azogerageza gusaganya aza hano hashoboka. Uwo muntu womoye ku munsi nta kindi kintu yiyumvira ukuntu azosubira muri ca gihugu ciwe, kandi yiyumvira ukuntu yokwinjira ku nabi canke ku neza. Iryo nyinyurana ry'imigwi ibiri ariyo leta n'abayigwanya atabandi bitwara atari abenegihugu. Nta mwana w'umutegetsi bitwara, nta mugore w'umutegetsi bitwara, nta muduga w'umutegetsi usha, nta nzu y'umutegetsi isha, ariko ubuzima bw'umwenegihugu nibwo buhasigara, ibikoresho vy'umwenegihugu nivyo bihasigara, imodokari, inzu. Ibi rero ndondaguye nivyo bikwiye gutuma twebwe abenegihugu twese hamwe mu runani rukomeye tuja hagati tukabanguranya izo mpande zibiri zishamiranye. Na Bibiliya iravuga ngo harahiriwe ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Abategetsi bo muri leta atari ugusohora amatangazo gusa, nta kindi. Amaraso yaseseka canke yareka baguma bahembwa wa mushahara nyene, umwenegihugu aguma atanga amakori, imodokari zabo ntizikena igitoro, umwenegihugu aguma asukamwo. Hagombe habe uruhagarara iburinga canke mu Gatumba, abana babo ntibareka kuja kwiga, ariko umwenegihugu muto muto, abana intekera ku mutwe, kurara ruhunda. Mugabo abana b'abategetsi babibotereye, abandi baba bari buraya. Ukaza wumva ngo turiyemirije igitero caraye kibaye, ngo turasavye yuko abenegihugu bofatana mu nda, abo bantu tukabagwaniriza hamwe. Na leta ya Buyoya yabigira ukunyene, nta rukundo yari ifitiye abanyagihugu. Abenegihugu bamana intekera ku mutwe, abenegihugu kwashiya ziri mu kubamara, abenegihugu bari baragowe n'umutwe uravyimba. Abari muri leta ya Buyoya ntibareka kurya umukate n'icayi vya misi yose, henekeni ntibayisiba n'umunsi umwe, inyama ntibayisiba n'umunsi umwe. Umwenegihugu mutoya nawe azahawe. Mwebwe muriko muranyumviriza, cane cane mwebwe gwaruka, none vy'ukuri twovukira muri ibi bintu tukarinda tuba batama, imvi zikarinda ziza ku mutwe, tukiri muri vya bindi nyene? Oya nukuri ntibishobora kwama biruko. Nimba twovuza ingoma, nimba twokwitaburira kw'impuzu, nimba twokwisiga iminyota, nimba twokwisonzesha, nimba twokwiheba, dutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibi bintu birangire mu gihugu c'u Burundi, natwe tubeho nk'abandi bantu bose. Ntidushobora kwamira muri runo ruhagarara kubw'inyungu z'abantu kanaka bafise inda ndende. Ibi ntibishoboka, tubwirizwa kubirangiza.
dufise igikorwa cyo guhindura Uburundi kugira ngo buse neza gusumba uko twabusanze. Mu gihe twavutse abarundi ari intekera ku mutwe, gushika ubu tukaba tugomba tube abatama, abarundi ari intekera ku mutwe. Umunsi twarangije ubuzima bwacu ngaha ku isi, Imana izotubaza iti mwebwe mwakoze iki kugira ngo muhindure Uburundi, igihugu canyu kibe ciza gusumba uko mwagisanze. Abipfuriza Uburundi amahoro, abipfuriza Uburundi iterambere, abipfuza kubona Uburundi umunsi umwe bwakaka, abipfuza kubona umunsi umwe abarundi bahariraniye, abifuza kubona abarundi basubije hamwe, abifuza kubona abarundi umunsi umwe bicaye hamwe bakaganira bahuje umutima n'inama kugira ngo Uburundi bwogorore. Mwebwe mwese mwipfuriza Uburundi ivyo bintu mwitwa abarondera amahoro, abaharanira amahoro. Mu Congereza babita aba peacemakers. Ewe birondera we, rondera amahoro iyo yagiye rondera. Aha rero abarundi tugiye kumenyekana ko turi mu kuri canke tutari mu kuri. Abarundi b'indyarya bagiye kuboneka, abarundi ataco bamariye igihugu bagiye kuboneka, abarundi bakunda igihugu vy'ukuri bagiye kwigaragaza. Ntibishoboka, ndabivuze ndabisubiyemo, ko ibi bintu bishobora kwamuka. Duce bugufi tuganire nabo tutumvikana, kuko na Bibiliya ivuga ngo ni waba ufitaniye ikibazo na mugenzi wawe banza ugende mukivugane imbere yuko ukora ibindi vyose. Voilà inzira ibiganiro. Nizera neza yuko n'abandi benshi aba bagerageje kubivuga ko papa abasenyeri n'abandi bahinga twabonye babivuze ko nibaza yuko batihenze. Abo n'abashinga ntahe, n'abantu bazi ubwenge, n'abantu basomye, n'abantu bazi ibintu n'ibindi. Voilà, iyo niyo nzira nziza iruta izindi nzira zose. Naho abantu bogwana imyaka 100, ibintu by'abanyagihugu byose bikahahonera, igihugu kigasigara ari ubunywenywe. Mu gihe bishyitse ntibagifate nka kumwe byagendera bari ku butegetsi kino gihe. Amaherezo y'ivyo vyose nta kindi atari ibiganiro. Ivyo biganiro rero vyoza gukogwa ibara ryaraguye, inkumbi zaraguye, abene gihugu barahahoneye, ibintu vy'abene gihugu vyarahahoneye. Nta muntu n'umwe akomeye mu mutwe canke yipfuriza neza igihugu yo kwifuza yuko bigenda nkuko. Wifuza ko bigenda nkuko uri Umurundi, hari naho iyo ntambara yoca ihera kuri wewe nyene. Ukaba uri mu modokari ukazubona iyo modokari barayirashe, ukaba uri mu kabare aho kabare bagaca bagatera ari yuri ugasanga urapfuye. Eka ushobora kubura ahantu hose ukazubona ubigiriyemwo. Mwumva hatabayeho ibiganiro twebwe abene gihugu twoba dufise inyungu izahe? Ndizera ko mwese mutahura uruhara dufise kugira ngo habeho ibiganiro. Erega ni twebwe tugowe. Abarundi barayamaze ngo imfizi zibiri aho zigwaniye, ivyatsi nivyo bihasigara canke ibikere nivyo bihasigara. Sije no hahera, hohera Umurundi ariko yirengagiza ukuri akumva, agakomantaza umutima kandi abene gihugu bariko bahasiga ubuzima. Mwebwe mufise uwo mutima wo kurondera amahoro, mwebwe mugomba muhaguruke mugashigikira amahoro, mukarondera amahoro, mugaharanira amahoro. Imana nibahezagire mwese. Muzokwitwa abana b'Imana. Ngo hahiriwe ababanguranya kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uragomba kuba umwana w'Imana, uragomba kwitwa umwana w'Imana. Voilà. Harageze ko rero dushigikira ukuri. Reka rero twibananirize kwa rugendo rwacu, maze
tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage. Ibiganiro niwo muti w'ingorane zose ziba zihanamiye abantu. Aba abarundi bari mu gahinga canke bari inyuma y'ibigwanisho nka Red Tabara, nta kindi nifuza yuko bakora atari ukubonana, atari ukwicara hamwe, gutyo tukirinda ryabara ryaba mu myaka iheze ryatumye abarundi n'abarundikazi dusigara mu marira. No mw'ijambo ry'Imana haranditse yuko ari ukuri kuzotuma twidegemvya. No kuri ibibazo byacu rero ntihaze higire rero hagira umurundi ashaka komora uwundi. Ndabibasavye nshimitse.